ngo umurwayi wo mu mutwe ntakwiye gukumirwa canke ngo yitwe umusazi. Vyashikirijwe na muganga Ihorimbere Raissa kuri 31 Nyakanga umwaka w'2021 mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, aho yashikirije n'ibiharuro bagezeko mu kigo Aruma mu gufasha abafise uburwayi bwo mu mutwe. Atiye ku biharuro tumaze kwakira mu kigo citiriwe Umweranda Francisco Yasize kuva cuguruye, ni ukuvuga twatanguye mu kwezi kwa Munyonyo umwaka w'2019 gushika ubu kino kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2021 tumaze kwakira abagwayi bashika kuri 265. Muri abo hari abaza barisubiriza bagaruka. Ibyo navyo bikaba vyerekana neza ko ingorane zo mu mutwe ziriho. Muri abo 191 nabihereza ibiyayuramutwe n'ubwa ku rugero rw'ibice 72%. Muri abo bihereza ibiyayuramutwe bashi n'ab'igitsina gabo urugero rw'ibice 93%. Nashaka barugwaruka kuvuga abafise munsi y'imyaka 30 bari ku rugero rw'ibice 78%. Abandi twakiriye bafise ingorane zijanye n'amagara yo mu mutwe bashika ku rugero rw'ibice 28%. Nayo urongoye ico kigo Albert Imbonerane yasavye abajejwe igisata c'amagara y'abantu gushiraho programme nationale de santé mentale kugira ngo byorohe gukurikirana abagwayi bo mu mutwe. Programme nationale de santé mentale kubera iki? Murazi urugamba twagize kera kugira haze programme nationale intégrée de lutte contre le paludisme. Le paludisme est une bitaboneka mugabe depuis 2009. Ce programme existe. Uri kubikora mu kurwanya malaria, uburazi iyuja. Hageze kurwanya tuberculose hariho programme nationale de tuberculose. Hariho sida nuko nyene. Ubwo munsi leta yoshiraho un programme national de santé mentale. Tugira tuti ubu rero reka turazi aho twitura n'ibintu bijeho. Twari twabisavye abashinga amategeko twagiranye inama ngaha. Ntoja kwishyuza numve aho baba bagejeje kugira ngo ikibazo giterekeje imbere kugira ngo tugiye hamwe twese tugire tuti umuntu afite indwara zo mu mutwe ni umuntu arwaye k'uwundi twagire twamufasha. Amagara meza rero ngo arafasha kumererwa neza k'umuntu bigatuma yitunganya mu buzima bwa misi yose.